Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'amazaburi, turi kw'izaburi y'119, turayihera ku karongo ka 25 kugeza ku ka 32. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo harahiriwe uwugendera itegeko ry'Umukama. Ubuzima bwanje burambaraye mw'ivu, numbesheho nk'uko wabivuze. Naramenyesheje inzira zanje, nawe uranyishura. Nunyigishe imigenzo yawe. Numpentegere inzira y'amateka yawe, nanje nzozirikana ibitangaza byawe. Ubuzima bwanje ni amarira kubera intuntu, numvyure nk'uko wabivuze. Nuncishe kure y'inzira y'ikinyoma, kubw'ubuntu bwawe numenyeshe itegeko ryawe. Natoye inzira y'ukuri, nisunga ingingo zawe. Narihambiriye ku mabwirizwa yawe, Mukama, ntuntetereze. Ngendera mu nzira y'amategeko yawe, kuko waguye umutima wanje. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Bana b'Imana, turigeze kw'izaburi y'119, twarayitanguye. Iyi ni audio ya gatatu kw'izaburi, kubera ni izaburi ndende cane. Ubwo rero tuzoza tuyizirikana bukebuke. Aha rero ijambo ry'umutwe riravuga ngo harahiriwe uwugendera itegeko ry'Umukama. Haleluya, amen. Ngo hahiriwe umuntu agendera itegeko ry'Umukama. Bana b'Imana, tugendere mu mategeko y'Umukama. Akarongo ka 25 kakavuga ngo ubuzima bwanje burambaraye mw'ivu, numbesheho nk'uko wabivuze. Uyu muntu rero akesha amazaburi, hari igihe dusanga ngo izaburi ya Dawudi, izaburi ya naka canke yaba naba, ariko ntabwo ino zaburi tubona ko ari ya Dawudi canke ari yande. Gusa birumvikana uyu muntu, gusa twatanguye twumva ngo harahiriwe umuntu agendera canke se umuntu yubaha itegeko ry'Umukama, yubaha amabwirizwa y'Imana. Umuntu akunda Imana niwe ahiriwe. Uyu rero aravuga ngo ubuzima bwanje burambaraye mw'ivu, numbesheho nk'uko wabivuze. Twisunze amazaburi twagiye turaba ya Dawudi, hari igihe Dawudi yavuga izaburi canke hari igihe umuntu yokwiremera izaburi canke isengesho bivanye n'igihe arimo. Uyu yararambaraye mw'ivu. Gusa hano hari aho batwereka yuko no muri mwene Siraki wo birabamwo nubwo. Rero yari umuntu afise ibibazo, kandi yari umuntu yubaha Imana. Mugabo umuntu yubaha Imana ntibituma adahura n'ibigeragezo canke ngo ahure n'ingorane. Yaravuga rero ko ubuzima bwiwe burambaraye mw'ivu bivanye n'ingorane yararimo. 26 bakavuga ngo naramenyesheje inzira zanje, nawe uranyishura. Nunyigishe imigenzo yawe. Ngo yaramenyesheje inzira ziwe, ngo Imana iramwishura. Ariko akavuga ngo nimwigishe inzira zayo. Nunyigishe imigenzo ngo Imana imwigisha imigenzo nk'iy'Imana. Imana iduhe gutahura cane. Arasaba Imana. Umuntu aragenda kwirega canke se umuntu wari gihe aba yarakoze ibyaha, ni nubwo burya abana b'Imana
naho umuntu atogenda kwa padiri canke kwa pasiteri arashobora kwirega wenyene ari mu nzu yiwe canke ari ahantu runaka hatekereje akumva ko kabisa ibyaha afise abiganiriye Imana abyigaye kandi Imana ikamugirira neza. Je nama ndavyibuka kandi nama ndabibabwira ko hari igihe nigeze kuba numva kabisa ibicumuro nakoze nkumva bimpaye kwatura jewe nyene ndiko ndasenga mbwira Imana nti Mana umfashe umbabarire umbe hafi ko nabonye ukuboko kwawe mu bibazo nagiye ndacamo ntundeke ngo ndabipfiremo ariko umpe igihe nsigaje kubaho mu isi nzokubahe nzogukorere sinzosubire kukubabaza. Niho Imana yaciye impishukira igihe nzomara mu isi. Hari igihe ndabivuga abantu bakampaririza ariko rero je ndazi ko ari ukuri. Rero kubera iki umutima wanje nawusesha imbere y'Imana mbega nugurukira Imana nayirambo nicyo ndimo n'umubabaro ufise n'ingene ndayirondera iranyiyereka. Haleluya, amen. 27 rero hakavuga ngo numpe ntegere inzira y'amateka yawe nanje nzozirikana ibitangaza byawe. Numpe ntegere inzira y'amateka yawe. Uyu muntu akavuga ati menye amateka y'Imana, menye iki Imana ishaka, menye Imana ishaka mu ruhe ruhande, Imana ishaka ko nitwara gute, Imana iranezerwa nuko mbesha. Oya bana b'Imana, Imana ntinezerwa nuko tubesha. Imana iranezerwa tugiye mu busambanyi. Oya Imana iranka ubusambanyi, ntusambane ntiwipfuze no gusambana. Imana irakunda abiba. Oya Imana ivuga ati ntiwibe ntunabyipfuze, ntiwipfuze ikintu cya mugenzawe, mbega Imana ishaka tugendere mu buntu bwayo. Nawe uwo muntu rero yaravuga ati kuko ntabwo ari Zaburi ya Dawudi ntitubona uwayigize ariko ni yawe uyu mwanya, ni yanje uwo mwanya, ni wowe umenya uko ubayeho n'Imana nanje ndazi uko mbayeho n'Imana. Ubwo rero ni wowe umenya ibyo ubwira Imana. Haleluya, amen. Uyibwire ibintu byiza bituma kwiyereka, bituma wumva na wowe koko wanywanye n'Imana. Kavuga ngo nanje nzozirikana ibitangaza byawe. Hariho abantu batabona ibitangaza by'Imana, babona ibitangaza by'abantu gusa baririmbye neza, abantu bakinye filime nziza, abantu bubatse amazu meza, abantu yaguze imodoka nziza kikaba igitangaza, yuriye indege ije i Buraya canke byakunze yagiye no kuja muri Omani canke muri Saudiya cyaba igitangaza kuko ni benshi babiririra ntibabironke. Iyo umuntu rero yabirose akumva ko kibari nk'igitangaza. Ariko rero umuntu rero akaraba akavuga ati nacyo ni igitangaza cy'Imana, urya muntu Imana yamugiriye igitangaza. Rero ariko turabe ibitangaza by'Imana bivuye ku Mana kuko byinshi biva mu bantu bitari byo, bitari na byiza. Raba ibitangaza, ariko si igitangaza cyo kubona umubyeyi Bikira Mariya yari umukobwa w'imyaka mbere bavuga 12 agasama inda atagira umugabo. Si igitangaza cyo kubona umumarayika abonekera umwigemeti ugiye kuvyara umwana w'umuhungu uzomwite na gutya kandi azoba avuye ku Mana. Haleluya, amen. Ibyo si igitangaza umuntu hari hose yo kuyumvira ati kweri Imana iradukunda, Imana yemeye ikaduha ikagenda mu nda kwa Bikira Mariya kuko
ni mutima mweranda umumarayika Gaburiyeli yabwiye Bikira Mariya ngo mutima mweranda azokuzako agutwikire hanyuma usame. None mutima mweranda si mutima w'Imana? Yezu niwe avuga ngo uwumbonye ababonye data. Haleluya, amen. Ibyo rero byumve ko ari gitangaza gikomeye. Hama rero ni gitangaza cyo kubona ijuru iyo riri, ukaraba naho isi iri. Ibyo byose ni bitangaza by'Imana. 2:8 hakavuga ngo ubuzima bwanje ni amarira kubera intuntu numbyure nk'uko wabivuze. Ngo ubuzima bwiwe bw'uyu muntu ngo bwari bwuzuye intuntu, akarira, akagira intuntu, akagira amaganya, agasaba ati Imana mbyura. Nanje ca nibuka nyene ukuntu nigeze kuba nama mbabaye, nama ndushe, nama shwana n'abantu bamwe na bamwe atampamvu canke nyene iby'uburofa by'insaku n'ibitagira umutwe n'amaguru. Biraruhisha abana b'Imana, biraruhisha. Urazi no kubona ukuntu umuntu agatelefone ngo diririri canke umuntu akaza kumuhana ngo sohoka uvuge ibyo wamvuze ukuntu wavuze ibi nibi. Nabyo biraruhisha, ugatangura guhiga ibinyoma no kwisigura bidashoboka. Hari igihe baba banakubesheye ariko tutavuze kubabeshaniye kubiba ari iby'ukuri. Ugatangura kubibaza none ibi bintu ndabirimo gute, nzobivamo gute? Imana iduhe gutahura cyane. Rero umuntu akagira intuntu, umuntu akagira amaganya, mbega ukumva ko wosaba Imana ati Imana mbyura unshigikire. Hari igihe rero umuntu nabwo aja mu bibazo akuzura intuntu, ubuzima bwiwe bukaba ubw'amarira gusa kubera habaye canke kubera umuryango yavukiyemo canke uko yavutse. Arashobora kuvuka ari kimuga, nabwo bikamutera kurira no kubabara. Canke urashobora kwisanga mu muryango ukenye bikagutera kubabara. Canke urashobora kwisanga papa yarirukanye mama wawe ukaregwa na mukaso wiki, mbega mana yanje no bivuga ngo iki, mukaso mubi nyene akakubera ikigeragezo. Ibyo byose bigatuma wama mu marira, wama mu mubabaro, wama mbega ukumva urahamagara Imana, Mana urihe mbyura. Ko nasomye muri Bibiliya ko ari wowe se w'imfubyi, ari wowe se w'abapfakazi, urihe Mana. Narabonye ko hari abashinga intahe ko ari wowe Mana ukiza abagwaye, ko ari wowe Mana utabara abarushe, ko ari wowe Mana wiyereka abasinzikaye, urihe mbyura nanje nebe gukukumba hasi. Ibyo byose ni ibintu byotuma ubona ibitangaza by'Imana. Kandi iyo wegereye Imana ubabaye uraruhuka pe. Rero tuze turitura Umukama. 2:9 havuga ngo ntuncishe kure y'inzira y'ikinyoma, kubw'ubuntu bwawe numenyeshe itegeko ryawe. Ngo ntuncishe kure y'ikinyoma. Mu gihe rero ikinyoma aricyo aricyo nyene mwisi nyene kitugejeje kure bana b'Imana. Ikinyoma nicyo kiganje mwisi. Ikintu cya mbere mwisi kiganje ni kinyoma. Ni kinyoma. Abantu turondera amafaranga tubeshe, tugize ibinyoma, ukabeshera mugenzawe kugira aguhe kudufaranga, canke nyimba ari nakunyu yaguze amafaranga yiwe akaguheko, canke nyimba afise imyambaro 3 y'igitenge akunda gutiza icyujana mu kirori runaka ugacubesha abantu. Rero uyu rero ati Mana uncishe kure y'ikinyoma. Nje hari gihemba numva umenga nobesha, mugabo ubundi mutima ukati urabeshe kwera, ugira ubeshe kwera, nkumva nzanzaniramwo. Suko ntabikora abana b'Imana, kubera sinobabwira ngo sindabikora.
nta numwe ari umweranda, nyimba ntasambanye ntabeshe, nyimba ntabeshe ngira nibye. Urumva rero ibyo byose dukwiye gusaba Imana kugira ntiducishe, idukure mwakariganga muhogo ko kubesha, ikinyoma. Umuntu arabeshera uwundi umuntu bakamwica canke bakamupfunga. Ibaze nko kubona umuntu bamupfunga kubera wamubesheye, ukaza kubisura y'ikinyoma mana. Hari ibintu nyene umuntu araba mw'iyi si akabona kweri birarenze. Ikinyoma rero kiri ku rwego rurerure, Umukama duhe kwirinda kuza turabesha. 30 akavuga ngo natoye inzira y'ukuri nisunga ingingo zawe. Ngo yarahisemo inzira y'ukuri yisunga ingingo z'Umukama. Rero nyene twoca mu nzira nziza y'ukuri, ibintu byose tukabikora tubona ko turi mukuri, tukareka kuza turabesha, tukareka kubeshira abandi, tukareka uburyarya, hanyuma tukagendera mu nzira y'ukuri, inzira itabesha. N'ikimana ishaka. Ntube misitanteri kuko wadodobereje uwarahari, ntube nyiragasonizi kuko wararaje uwahora ahaba, ntube umukuru w'ikampanyi runaka kuko wagiye kudendekeranya. Ariko Mana yo mwijuru, Imana iduhe gutahura cyane. 31 hakavuga ngo narihambiriye ku mabwirizwa yawe Mukama ntuntetereze. Ngo yarihambiriye ku mabwirizwa yiwe Mukama ntuntetereze. Bana b'Imana hanaho hari gihe umuntu abazi ko ariko aragendera mu nzira nziza, ataka inyoma, atabusamba, mbega ibigeso byinshi akaba atabigenderamo. Mugabo bakabimwagiriza, bakamwagiriza ko ari umusambanyi kandi atariwe, bakamwagiriza ko ari umubeshi kandi atabesha, bakamwagiriza ko yiba kandi atiba. Mbega ugasanga umuntu arafise ikeyi canke arafise ibintu bimubangamiye kandi atarukuri, arukubera ugwanko rw'abantu. Ugwanko rw'abantu rero suko abantu baba banka uwo muntu, ubwo Satani raza ikakosha ati vuga ko Zipora yibye, vuga ko Zipora n'umugome, vuga ko Zipora yatukanye gutya na gutya, vuga ibi nibi. Ugasanga umuntu nyene yabifatiye ko tiyu twahura ugahekenya amenyo canke umuntu agahekenya amenyo ngo nakaramwanka, nakaramuvuze, kandi hari gihe atari byo, ari guteranya gusa. Ngo baravuze ko ujya mugore yishima. Ujya mugore urazi ubwibone bwiwe, cyangwa ujya mu papa rero kuko afise amafaranga atambuka atikora akagaca agenda asuzugura abantu aba. Ibyo birashobora rero kubaho, abantu babesha, umuntu bakamubeshera. Rero ni hahandi canke se wari mukuri, ugiye mu rubanza, uri kuraburana inka yawe canke itongo ryawe, mugabo abantu bakakubera ingorane, bakakudendereza, ukabuzi wewe ko uri mu rubanza uri kuravuga ukuri, mugabo hakaza amasura y'ibinyoma. Niho rero umuntu aca asenga avuga ati Mana, urazi ukuntu nitwara, urazi ko ibi bintu atari ukuri, ibi bariko baranyagiriza, barabesha. Rero Mukama mba hafi, ngwanirira, ntabara. Bana b'Imana, mwisi turimo hari ibintu byinshi bitesha umutwe umuntu akaba yoniyumvira, ese Imana iriko irabona ibiriko birambako? Ese Imana turi kumwe? Ese rero bana b'Imana, ugasenga ukaza wiyegereza Imana, ibyo bibazo byose ubona byakurundanye ko ukabubona umenga uri mukuri, ukabubona umenga urasenga by'ukuri, ariko abana bakakuyobera,
ukabona umenga urasenga by'ukuri ukadandaza ntibyemere ukaba upanze inzu y'abandi bakagusohora canke ugatakambira n'abantu ngo bagufashe ntibakwitwararike mana ugasanga ibintu byose byakubereye uwemarika ariko ibyo byose utabaza Imana isaha y'Imana igeze uratabagwa kandi ukongera ugatwenga ukabona gusa ntuhemuke ngo utuke Imana canke kuko ugiye mu bapfumu buri kuratuka Imana uguruhicunyuranya amadini tindagowe reka ngende hahandi basenga ibitangaza bigakoreka nibasengera biremera uko kose kuba ari uguhemuka hubwo hagararanye nugume hamwe uvuga uti reka ntore bibiri reka ntore ishapure ku bagatolika reka zenge ntabakambira Imana ntabare 32 ariko karongo kanyuma kavuga ngo ngendera mu nzira y'amategeko yawe kuko waguye umutima wanje ngo agendera mu nzira y'amategeko y'Imana kuko uyu muntu by'ukuri birerekana ko yari umuntu yubaha Imana yari umuntu akunda Imana mugabe ibigeragezo byo ntiyabibura ariko twoca tuniyumvira ati Dawudi kubera igitabo cy'amazaburi akeshi turasangamo dusangamo amazaburi menshi ya Dawudi rero tukamenya ko Dawudi yaratatotejwe na Sawuli Dawudi yarahuye n'ibigeragezo by'abana yavyaye Dawudi yagiye ahura kandi yari umuntu w'Imana kandi yari umuntu asenga kandi Imana yaramukunda mugabo agahura n'ibigeragezo Imana ikamwihorera akandavura akagira iki bandi babashumba bakamutuka bakagira iki ariko akavuga ati Imana narazigamye amategeko yawe naragukoreye narakubashe gira ungarukire yarasenga mu bigeragezo akiyegereza Imana natwe rero mu bitugora tuze turiga kwegera Imana mw'iyi si hari byinshi bitubabaza bidutsitaza bidukomereye mbega bihagaritse imitima ariko tuze turaraba ntitugaheranwe n'agahinda tuze turaraba uwo tubwira ingene dusenga hama Imana ni inshuti nziza Imana ni nziza cyane Mukama Yesu Kristo umubwira ibyawe byose umwegere hama niwe wenyine aguha amahoro ntuze wishimira umwana w'umuntu ijambo ry'Imana riravuga ngo haragowe canke ngo aravumwe uwizigira umwana w'umuntu rera umwana w'umuntu hamwe arabesha ahandi arakumviriza ukamenga uwo mutora ku gisubizo cyiza ariko ugasanga wapi rero bana b'Imana twige kwegera Imana twige gusenga twige ingene tubwira Imana iyo turi mu bigeragezo hama Imana izokomeza kutugirira neza Umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda amen.